Zanti OK Mabruk yavukiye mu gisagara ca Bujumbura itariki 23 ntwarante mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 982 bensi bari bamuzi kw'izina rya SOSOK aka Best Player. Amashure y'intango yayize kuri SOS Village d'Enfants yo mu Nyakabiga. Mu mwaka wa 2004 SOSOK niho yaronka urupapuro rw'umutsindo mu vyigwa vya gestion kw'ishure ryitwa Complexe Scolaire International Manidev do Bujumbura. Imbere yo gutangura kuririmba yabanze kwigishwa gutamba umuziki na mukuru we ariwe Perhaps hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 995. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 yinjijwe mu mugwi wa Full Force Unity warimwo umuririmvyi mugani Desire Big Fizo. Amaze kubona ko afise ingabire mu vy'umuziki yaciye ashinga umugwi witwa Niga Sing mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 998 ari naho hasohokeyemwo indirimbo ya mbere yitwa Mama Ndagukunda muri uwo mwaka nyene. Yes, mu mwaka wa 2004 yarakoranye indirimbo n'umugwi Black is Black ari naho yasohoreye urukurikirane rw'indirimbo album rwiwe rwa mbere yise Havana. Izindi ndirimbo dusanga muri album yise Havana SOSOK harimo indirimbo yitwa Leondoleo, Havana, Maisha na Party, Sali Kabla Haujasaliwa, Bao, Never Die ari kumwe na Araflo, Think About You n'izindi nyinshi. Yakoze ibiteramo bitari bike haba mu Burundi canke hanze igihugu. Indirimbo ziwe ziri mu Kirundi, Igiswahili, Igifaransa ndetse n'icongereza. Amaze kuba icamamare mu muziki witwa SOSOK aka Best Player mu mwaka wa 2006 yarashinze uwundi mugwi witwa Kwesenzi. Yarafise indoto zo gushitsa ku rwego mpuzamakungu uwo mugwi agamije kandi gufasha abana, abakenyezi hamwe n'abagabo bantaho nikora. Kuri uyu w'Imana itariki 26 tuzoba turiko turamwibuka SOSOK aka Best Player kuko yitavye Imana hari tariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2006 yicaranye n'abagenzi we imbere y'umuryango w'urupangu rwiwe. Haje umugwi w'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho baramurasa acaracikana. Umwe wese afise ico amwibukirako ariko ni vyinshi yakoze muri uno muziki w'Uburundi. Yarazi kuvuga indimi zigera kuri zine, yavuga neza Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa, Icongereza hamwe n'Ilingala. Niwe muntu yabonye ku nsuro ya mbere impano y'uwitwa Karimunda Riche Florent abenshi bazi kw'izina rya Araflo, aho Araflo yakina umupira w'amaguru maze SOSOK yumvise ijwi ryiwe aramubwira ati ndasaka yuko umperekeza muri studio. Bashitse muri studio amusaba kumushiriramwo chorus mu ndirimbo yitwa Never Die. Araflo biranka yuko avyemera ariko amaze kubikora bose barakoma amasha bari muri studio. Urugendo rw'umuziki kuri Karimunda Riche Florent ruratanguye. Uno munsi Israel Hassan turi mu ndwi yo kwibuka SOSOK aka Best Player. Ndibaza ko ashe kuvuga ivyaranze no muhisi SOSOK. Ndizera ko hariyo vyinshi cyane no muririmbyi yashoboye gukora kugira ashobore guteza imbere abaririmbyi muri rusangi, ndetse urabona ko nuno mwanya tuvugana ndetse nuno muririmbyi Arafro avuga ati jewe kugira nshobore kuja muri studio umuntu ashobore gufata kibanza ca mbere nuno muririmbyi SOSOK. Yarumvise imano yiwanje niyo naje navuga ati reka naje nangurire ngaho gusa. Yafashije abatari bake. SOSOK yakoze ibiteramo byinshi cyane byagiye birakundwa, ndavuga ngaho kuri Saga Plage benshi cyane barabizi. Ane za 2005 2006
niyo akora ibiteramo kuduza za Saga Plage ari kumwe n'umugwi wiwe Question G ari kumwe na mukuru wiwe Pelaps ndibaza ko vyinshi cyane bagiye baramwirukira ko SOSOK ino ndwi novuga ati ino ndwi yo kumwibuka ndetse urabona ko itariki ya 2026 ari zo kwiza imyaka 20 yitavye Imana SOSOK urumva ko ni imyaka itari mike. Yes, ni imyaka itari mike, hari benshi batamubonye ariko nkatwe twamubonye Zantima Brook canke SOSOK ni gikwi umuntu akwiye gusigarana kuri SOSOK aka best player. Bon, jewe cyo ndamuzi ko naho nkikiri muto ariko bike nzi kuri SOSOK nuko yari umuntu w'urukundo hajya ubonye mipro ufata umugwi ukawushirana hamwe ukakorana kugira ushobore gukorana umuziki ujya mugwi urabona ko kuvaho SOSOK itabi Imana ujya mugwi acusanzara vyerekana ko yarafise urukundo yarashaka kwiterambere kugira bashobore guteza imbere ijya groupe yabo barakoze ibitari bike kugira bashobore guteza imbere ino groupe ariko urabona SOSOK yaho itabi Imana nako kira muntu wese yaje muri business ziwe bamwe baraheba umuziki bamwe barabandanya ariko gushika ino saha yo SOSOK yakuba hari gushika ino saha ujya mugwi Question G wari kubugeze kuri cyane. Yes, ni muri iyo ntumbero tugiye kumwibuka twese ku munsi w'Imana itariki 26 tuzomwibukira ngaha muri zone ya Bwiza twese turazi yuko ariho SOSOK aka best player yaba aho ndetse abaririmbyi bose batumiwe Asan kwinzira izo hari amafaranga 3000 n'ibihumbi 5 bikazobera ngaha kuri 4e avenue numero 53 ahitwa kuri Buza Wine niyo bizobera n'umwanya mwiza wo kugenda gushigikira umuryango wa SOSOK aka best player hamwe n'abakunzi y'umuziki w'u Burundi muri rusangi. Uno munsi nahuye n'uwitwa Generencha Bidondo imbere yuko nza hano kuri Buja FM urazi yuko ari kumwe na Pelaps bariko bariruka kugira ngo kino gikogwa gisobore kugenda neza. Asa hari ikintu bambwiye bituma numva twoza natwe ngaha nka hit connection tukagira ico duterereye usibye ko nubwo tutotanga amafaranga mba numva yuko amajwi yacu ashika kure kandi yogira icamaze barategekanya yuko urabona yuko bazofubana iteka ku munsi wa gatandatu Miss Erica ku munsi w'Imana bategekanya kandi gufubana iteka umuririmbyi SOSOK aka best player. Impamvu nuko aho bari bamufubanye iteka mu mwaka wa 2006 bivugwa yuko hagiye guca ibarabara aho hantu bagiye kuhacisha ibarabara rero umuryango wa SOSOK wagiye hamwe kugira ngo bahamukure SOSOK umuhisi bamufube ahandi hantu bamufubana iteka. Hagi hantu bari baramufuvye nanziri hari ngo bagiye kwacisha ibarabara. Rero nivyo isigura oya no kuvuga ni nkuku reka ndagwakarroka hafi urafise abantu bitavye Imana tiko ugasanga rero ahantu bahamvye umuntu kumbura no munsi hari kindi gikowa kigiye kuhabera bagiye kwacisha rero ibarabara rero abantu bose bahamvye aho hantu ico gihe uno munsi bariko barahakura babo kugira ngo babafube ahandi hantu babafubana iteka. SOSOK bamuhamvye nico bamuhambiye ico nzi ni kumanda ariko urazi ko hari abari amakartier atandukanye n'abamenya Jean urumva aho hantu ashacisha ibarabara urumva kuko Generencha namubajije ati ivyo bintu birasoboka ambwira ati ni naco gituma twifuza ko muduha n'umwanya tukaza muri Buja FM tukanabibwira abakunzi y'umuziki w'u Burundi kugira ngo nimba ari ico boterera baterere. Ibutsa mbega ni imyaka ingahe yitavye Imana? SOSOK yitavye Imana muri 2006 hari mu kwezi kwa 11. Rero fata 2000 turi muri 2023 19 yaka myinshi 16 17 ans. Ucugira ibiharuro cufata 2023 moins 1900 non moins 2006 ni 17 ans yani imyaka 17 imyaka 17 ariko urumva Israeli
hari usanga ahantu harabaye nk'ishamba cyane bakazohamukura bamuhamba handi ego ariko ndibaza ko 17 ans imyaka 17 ni myinshi cyane est-ce que SOSOK yizo yemeze gute ni uca wumva vy'ukuri yuko ibintu bifata umugambi harakeneye yuko twese dusupportinga je ndibuka kera haraciye imyaka 5-6 iyo ageze remember SOSOK abaririmbyi twese abantu bari muri entertainment ko twaja hamwe ndibuka umuhisi member agihari Bruno Simbavi imbere twarajari azakajaga bakazana stage ndibuka ko ico gihe twigeze gukoresha stage ya Brarudi wa muduga ugasanga aba artiste baraje bararirimbye abantu baraterereye turi kumwe na Generenca Bidondo ku murongo wa telefone Bidondo mambo vipi mambo poa uko salama ndugu yangu niko salama kabisa samani kwa bila kukupa taarifa uko live kwenye kipindi Hit Connection karibu sana asante sana salimia basi wenzangu niko na Israel pia niko na Hassan Bidondo naam tulikuwa tukiongelea kuhusu kumkumbuka msanii wetu SOSOK aka best player ndio tukasema kwamba Sunday tarehe 26 mwezi huyu kuna kitu ambacho mko mnaandaa kama familia kama wapenzi wa msanii nguli sana kwenye muziki wa Burundi Bujumbura SOSOK aka best player tunahitaji kujua ni wapi mko mnaandaa ni support gani leo mnahitaji ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi ili tumkumbuke vizuri msanii wetu msanii amefanya mengi sana kwenye muziki wa Burundi sana kwenye tasnia ya 257 support kubwa tulijaribu kuomba watu sponsoro lakini hatukupata sponsoro yoyote ile na support ya wafanzi wake basi watakuja wachangie kila kitu kidogo kidogo kwa mlango ili tupate namna ya kulipa vile vifaa ambavyo tumevitapiga muziki ndani magharama ambao tumechukua madeni sehemu fulani ili show iwe na tutachukua bisi ya kwenda kurekebisha kule makaburini kule asubuhi tutachukua bisi na watu fulani na vipao twende turekebishe tutengeneze kaburi mpya yake sasa kile 5,000 yenyewe watu wataacha kumlango itatusaidia kumaliza na wale watu ambao walitusapoti kwa kutupatia bisi afanki hatujawapa hela kwa kutupatia ukumbi wale ambao watu watatupa sonorisation tuliwaambia tutawapa pesa nyuma baadaye unaona na mtu ambaye anataka kujitokeza kuja kusapoti kwa chochote kile anacho anaweza kaniona mimi ama perap inakuwa inasaidia ili tupate mahitaji mengine ambayo ni mengi ambayo hatuyafikia. Generenca. Naam. Leo ni miaka 17 SOSOK anatangulia. Kuna kitu ambacho namaliza kuongea kuhusu kwenda kule kurekebisha makaburi yake pia na kutengeneza kaburi mpya ambayo SOSOK ataweza kuwekwa emo. Nahitaji kufahamu kwa nini kutengeneza kaburi nyingine wakati kuna nafasi ambapo tayari leo SOSOK tayari imeshamweka. Kwa nini leo mtengeneze nyingine kaburi? Nahitaji ufafanue hapo ili watu waweze kuelewa zaidi. Na unajua ile first sehemu tumezika miaka mingi ilishapita alafu na sehemu kama zile wanataka kupasua wafanye barabara ni kaburi zitapotea hatuwezi kuzipata tena na unajua SOSOK alikuwa ni kioo cha jamii ni uwezo unakosekana hata monima ungemtengenezea kwa sababu ameweka tafari katika muziki wa Burundi tena tafari kubwa katika muziki wa Burundi sasa tuliona watu wakitengeneza pale barabara wakipitisha kimashini itakuwa vigumu hatutakuwa tunapata sehemu fasi tutatia maua tukimkumbuka na tukaamua sasa tutahamisha tu pembeni kaburi afu tuitengeneze vizuri alafu turudie hapa kwenye ukumbi wa Bucha Wine Bwiza Katrema numero 53 ndio tuchangie kwa pamoja na kupiga muziki yake na kila msanii anaweza kupanda podium akasema neno yote kuhusu SOSOK.
miaka 17 tayari msanii SOSO-K haiko tena duniani. Ni vitu gani ambavyo leo unakumbukaga kupitia kwake? Kwa sababu leo mtu akisema Generencha ni mtu ambaye alikuwa karibu sana na SOSO-K best player, ni mtu ambaye alifanya kazi naye na pia ni mtu ambaye aliweza kuchangia naye pia kutembea naye. Na kwanza kivyangu mimi ni mtu ambaye amenifundisha mziki, kujua kuimba mimi na kuingia studio tu ya kwanza ni yeye ameniingiza studio kwa pesa zake. Amenilipia studio kwa pesa zake mziki wangu wa kwanza. Na feature na kanipa featuring. Na kitu cha pili amenionyesha maisha fulani hata na shuleni amenisaidia kuhusu kusoma mambo madogo masomo ya kawaida. Kwa watu wengine ni mtu ambaye alikuwa anajitolea, alikuwa anajitolea kwa sababu ya watu. Ile mashow ya Saga Plage ni yeye ndo alikuwa anaandaa ili wasanii wapate nafasi ya kuperform. Watu hawajue kwa sababu wasanii wengi hawangejulikana asipokuwa SOSO-K. Kwa sababu ile Saga Plage alikuwa na create ndio tulikuwa tunaprofite kuperform pale, watu wanatujua. Yani mtu alikuwa organization, alikuwa anapenda kuorganize vitu sana ili watu wajulikane. Yani kila msanii lazima atakwambia SOSO-K kuna kitu ametoa kwake kwa SOSO-K. Asante sana, tuweze kushukuru kwa kuweza kukubali kuongea na sisi kupitia 87.6. Ila kabla ya kumalizia kionjo kidogo tu, hana noma na mtu SOSO-K, twende kidogo. Hana noma na mtu SOSO-K, hana ubaya na mtu SOSO-K, mtuambie kosa lake tujue, mbona tujajua kosa la SOSO. Hicho kitendo mnakifanya lakini Mungu atalipia. Na muombea SOSO tulimijene, alazopema marehemu SOSO-K, alazopema marehemu SOSO-K. Asante sana marehemu SOSO-K. Asante sana. Ningependa washabiki wote waje pale Bwiza 4 Avenue numero 53 dimanche kabisa, tusikosi. Ni kesho kutwa tu hapa dimanche panafika. Mwenyezi Mungu akubariki sana kaka yetu. Yanje ya mbere nasohoye ayo namwe mu majambo y'uwitwa Generencha Bidondo ahejeje gushikiriza ku muhisi SOSO-K canke Zanti OK Mabruk. Numva ko ahejeje kuvuga ibitari bike no bagendanye muri no groupe ya SOSO-K. Ni Bidondo bagendanye myaka mike gusa, ariko ko hariyo vyinshi cyane ashoboye kumufasha, akubwira ati hariyo service zimwe SOSO-K yagiye aramfasha amahera y'ishuri, niwe yafashe kuboko nja muri studio twarakoranye collabo, nico gituma nashobora kumwibagira SOSO-K. Kandi ugerageje kuraba besh abantu bategura bino biteramo byo kwibuka SOSO-K, umuntu aza inimero ya mbere ni mukuru wiwe, Raps wa kabiri ni Bidondo. Urumva ko hari ikintu ashobora kuvuga ati izina rya SOSO-K n'iryo genda uko nyene, nico gituma uko mwakutashe sinzi asa ntaguciriyemo. Abantu bambabarire kumva ngiye kuvuga rino jambo. Uravye uko SOSO-K yashigikirwa mu baririmbyi bagenziwe, ku ruhande rwanje nibishemeye. Impamvu uvuga yuko bidashemeye asana raba karorero SOSO-K yagiye gukorera igiteramo cy'imyaka 17 ku munsi w'Imana. Gusa kino saha ugiye ku bice 99% kwijana by'abaririmbyi b'Arundi uza gusanga n'abantu babipostinze ni bake. Uragitaha bake cyane. Hari n'abantu kumbura no munsi batazi yuko SOSO-K yagiye kwibukwa tariki 26 z'ukwezi kwa 11 ku munsi w'Imana. Nivyo zengiye kuvuga rino jambo, abantu ntibanyumva kutariko, ariko ijambo ngiye kuvuga rivuga ngo muri uno muziki wacu ndasubiyemwo, muri uno muziki wacu Hassan, muri uno muziki wacu urukundo ruri kure. Urukundo ruri kure, sindabivuze kubera ibya SOSO-K gusa, twama twabibonye Hassan. Ugusigikirana dusigikirana mu bujyajya budasanzwe.
dukundana mu bujyajya budasanzwe. Dernièrement witwa drama ntiyabivuze ngaha ego ko abaririmbyi tujyajyana ivyo nivyo rero tureke kwerekana ko dufise imitima myiza ataye dufise harageze yuko nimba vy'ukuri turi muri secteur imwe, nimba vy'ukuri no munsi turi mu kintu kimwe, ego il est vrai dushobora kudakundana ariko dushigikirane. Uragitahura sana dushigikirane kuko nta muntu n'umwe ashobora kuba hadafise abantu ntibazokubesha, nta muntu n'umwe ashobora kubaho adafise vy'ukuri abantu. None hasa turakenyeye tubane gutya muri no muziki oya ami turakeneye urukundo mu artiste, il faut ko artiste bakundana kwanza d'abord cyambere, kubera tudakundanye tukagirana n'uburyo bujyajya kandi revre bijya dramatique asho kuvuga nka mukigano hit connection je ndabana umengo nivyo, kubera iyo bari kumwe babona umenga bari peace, ariko umwe ahaye umugongo wundi ugasanga aratanga kuvuga mugenzi wiwe. Gushikino saha nivyo tuko turabona, gasanga beef ziganga beef, yubonye mugenzi wateye imbere ishari rigatangura kumwakiza n'ibindi ivyo adakora wowe kavuga ibindi, kubera ko udakunda iterambere rya mugenzi wawe. Kubera ko udashobora kubona amipro arateye imbere n'ukuri kuhaje bana je ndaryohewe uronse naje mbanyohewe babi n'Imana kwandi nawe nigashobora kugufasha nawe. Je nama navuze ikintu kimwe yasana, je dushobora kuba tudakundana ariko hakaza ikintu mbona yuko gishobora gutuma utera imbere, kubera ikintu gishigikira tikirizo gishigikira, kubera ikintu gishigikira ndonse nawe uronse ni atari. Yes, nuko yemeze SOSO-K best player tugiye kumwibuka imyaka 17 iraheze yitavye Imana. Kuri w'Imana tuzoba turi hariya mu Bwiza, ni naho yarasanzwe aba kujya kane niho tuzoba turi twese ahantu bita kuri Buja Wine, tugende tumwibuke, tugende tumusigikire. Umuririmbyi mwe yavuze ngo birateba ariko bigashika, kandi iyo bishitse bitangaza benshi yo, iterambere niryo twese twushaka, umunsi twakundanye tuzobishikako